turi ku igenekerezo rya 8 Rusama mwaka wa 2021. Inshuti bagenzi mudangashanya gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro bitandukanye bitunganywa n'ishirahamwe ryanyu Renape Burundi, Réveil National pour la Promotion d'Équité, ikanguro ry'igihugu riharanira kungana kw'abarundi bose imbere y'amategeko. Aho muri hose mu mpande zine z'isi dutuye ko turongeye kubaramutsa twongera tunabipfuriza kubandanya munogerwa n'ibiganiro tubashikiriza. Ntankeka ko mudukurikirana muri benshi haba mu gihugu hagati canke hakurya y'imbibe zacu nk'uko Renape Burundi iri kw'isi yose. Twayirahiye turarengwa ko tutazigira duhagarara hagati imbere y'ibitagenda neza, na cane cane mu gihe hazoba hari abashaka gukina kanjenje kwishobora kuzana akarambaraye ku gihugu cacu c'u Burundi Imana yaduhaye, bivuye ku nyungu za bamwe n'abandi mu bigeze n'abigeze kuramutswa amabanga mu buzima bw'igihugu. Dukebura tudakebanije kandi ntidukebana n'abakebanye, mukaba mugiye kubana na Deo Munezero kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika ku mpera yacu ku bwa Renape Burundi. Sangwe kaze. Mu gihe umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi sévère, Commission Vérité et Réconciliation muri migwi Faransa, ukomeje umurego ku rugero rudasanzwe mu gutarura ibifuriro rusange vyahambwemwo abarundi bo mu bwoko bw'abahutu mwaka wa 1972 nk'uko bihurizwa ko n'abarundi bo mu bwoko bwose, abatutsi, abahutu, abatwa, nk'uko mumaze iminsi mukurikirana ibishinga ntahe vyabo uko vyatanzwe na Renape Burundi kuri chaîne yayo ya YouTube. Nk'uko vyama bigenda n'ahandi kw'isi, hari utugwi kenshi tw'abantu dukunda kwibonekeza usanga twama dushaka guhakana ukuri canke guhiga ivyitwazo kugira bikunde bajuragiza abajejwe amatohoza, maze bereka abarundi n'amakungu ko ivyabaye bifise imbarutso, gutyo ko hakwiye ingingo zinywanisha gusumba izihana, réconciliation, kunywanisha. Ivyabaye mu Burundi imbere n'inyuma y'umwaka w'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 nta numwe atabizi, kandi n'abarondera kubihakana mama bakishira kuri serum, abandi bakinjiza muri koma ngo bikunde bazosohoke basanga ibitangaza vyakoretse. Mu kuvuga ko abahutu n'abatutsi bose bishwe, nta nkeka ko babigira nkana, ko babona uruzi rwabuzuriye ko imbere y'amamiliyoni y'amagufa severe kirazura. Kenshi ico twokwita negationisme mu bikorwa bene ibi bifise isura y'ihonyabwoko, kwisunza indangura kintu itangwa na Raphael Lemkin mwaka wa 1943, ari nayo ONU yisunga yemezwa gihonyabwoko. Usanga kenshi bikorwa nabo twokwita laborante bayiyumviriye bakanayishira mu ngiro. Icaha c'ihonyabwoko cogora no gushirwa mu ngiro n'abanyagihugu basanzwe mu gihe leta ataruhara yo bifisemwo. Iprona, Unité pour le Progrès National, baramutse igihugu c'u Burundi, akaba ari nabo bareze kanaramura President Michael Micombero, Yohani Batista Bagaza, Petero Buyoya n'uwo wazo mahano yashikiye ubwoko bw'abahutu mu Burundi. CVR, umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi, uraje ku rubuga kumviriza bayibonye n'amaso yabo. Bamwe mu bo mu bwoko bw'abatutsi bari mu ntwaro ya Iprona Hazeno Niceyenzi nabo bari kumwe barigora bakaja hamwe nabo bafatanije bakiyumvisha ko ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Kibazo niki ko CVR yumviriza bose ibasanze aho bagiye mu bikorwa vya misi yose, ni giki kibura ngo nabo baje kuvuga ivyabo vyandikwe? Nta nkeka ko batinya kunyomozwa n'ababatama bimwe ijambo ku ntwaro zabo zaryobura duhure. Barazi neza ko izo mbuga ngurukana bumenyi bakirimbira ko nta barundi benshi bajako ngo babahinyuze. Na kare warashoboye gutahura ivy'igihumbi kimwe amajana 1972 hamwe atoba yari yarize, nubwo amahirwe atari menshi ku ntwaro y'abagaza. Uyu munsi mu mwaka wa 2021 nta vy'ikoranabuhanga wo mubaza kuko baristaziye. Iyo Renape Burundi ivuze ko abahutu bakorewe ihonyabwoko, ntabwo tuba dushatse kuvuga ko umututsi umwe canke babiri bihenzwe ko bakamujaniranya bibaza ko ari umuhutu. Bitari gushoboka, koko vyari gushoboka, ariko sivyo vyobuza ko ivyabaye vyose vyitwa ihonyabwoko. Mu kiganiro akari ku mutima bamvuga inyumvira Frederico agira ati 72 umukuru wanje yapfuye yankana na mukasi yigisha kwibuye, mukasi ntiyari kure yo kwibuye. Urumva twebwe ico nakwari ico twabonye, yarungitse agakaratasi gatonya kanditseko ngo mama Gahuta aradukozeko tuzohurira ibukama muraca mugaturira. Nibyo jewe nabonye, nari nzi gusoma, abandi bana mukuru wanje yarasigaye siho yarari ntari bwatahe. Hanyuma wumva jewe ndagenda gasomera data wacu, ntagiye ugasomera mama ngira ati genda ugasomera data wa so wanyu, hanyuma nabavyumve. Ariko ivyabaye bindi nuko uhera kuri diregiteri w'ishuri ahigisanze primaire, umwarimu
abarimu harimo yigisha mu mwaka wa mbere yitwa Karenzo, umwarimu yigisha mu wa gatanu yitwa Ryica, n'uwitwa Ifakimu yigisha mu wa gatanu B, n'uwitwa Romano ry'umukuriga yigisha mu wa gatandatu yanyigisha. Abo hari imodoka ya gipolisi yaje yasa na bleu, baraburiza imodoka itwasubiriye kubabona. Ivyo jewe nabonye nshingira intahe. Ariko kandi abarimu bose bigisha primaire Buvumbi mu Bigera, wanigishije mu wakaritwa Muguguzo Antoine we yarapfuye, hariho witwa Ciza we yarapfuye, hariho witwa Nikodemo ntaco nayigize we yarapfuye, hariho n'umuntu w'umudandaza yasabye lift abo bantu nyene baza baratwara abantu, yibaza ntazi ibyo ari byo, asaba lift ngo giye ngo bamujane mu gasho kurangura imisumari, yagarutse. Urumva hariho umudandaza yitwa twamwita Boniface bamutazira Rukaranga, yarafise imodoka y'Peugeot 403, Peugeot y'ikamyonete yaje gutwarwa n'umuntu yitwa Sebuhungu wo mu Kirundo. Iyo modoka baraje baraki umugore w'ikontaki barayijana, abana biwe barabasambanya, hanyuma umwacha aratoka aja muri Tanzania, ubundi asubiye aguma ngaho adandagiza. Mu nyuma abo babandi nyene bari baciye bamucura, yanduruka bamutera sida, yagenda kwivuza Kiremba, abona bamubwira ko agwaye sida, abyisuka mu ndurumbu, n'akana kibasiga ngaha karyamite ngaho nakaranga muntu nawe arisuka mu ndurumbu. Urumva ibintu twabonye, abo bapfakazi ndababona n'ubu bamwe bariko barapfa. Urumva ibintu byabaye kiriya gihe twovuga ngo nibiki ikihari nuko abo naho mukasa bihakana bari mu bwoko bw'abahutu. So gusa Mukasi ari mu barongoye Iprona avuga ati ibyuko abahutu barondewe ntabivuze, barondegwa kabuhutu naho nyene kubera arabasirimu, umwana asanzwe mutoyi batagira influence. Ubu yavuze abarimu abadandaza, abaminisitiri, abadepite, abahari abadepite, abo bose baragiye. Mugabo umwana ari mu nda ya nyina baza 2022 ntibamurondera. Aloyizi Dogonzaga nawe arongera kati hanyuma gouvernement y'uwararongoye igihugu ico gihe yitwa Michel Micombero canke data, bamwe mu ntagondwa zari zigize leta yiwe, baca barengera mu bahutu bize mu ntwazangabo z'abahutu, abanyeshuri b'abahutu barasasika. Ivyo byazwi ni bimwe navuga nti les faits sont têtus, canke ivyabaye ntibihinduka. N'ivyo nyene ukuri kwarabaye, turashobora gufundikanya kumvo izi n'izi, mugabo ivyabaye biba bizwi. Ariko rero intagondwa niko zabaye. Intagondwa y'umututsi y'umubwiye ngo abahutu barapfuye muri 2022 akubwira ngo bose barabamenje. Mu biganiro vya RNP Burundi vyarenganye bigeze kubabarira ko twama twegera abatutsi ngo baduhe uturere duhambwemo abatutsi mu binogo rusange, bibaye ngombwa baduhe n'amazina y'abishwe ababishe. Kugeza n'uno munsi turacarindiriye ko batwegera kabumviriza. RNP Burundi ivuga ikintu ibanje gutohoza, bibaye ngombwa igahiga n'ivyemezo bikwiye muri bene vyo. 1972 1973 ntabwo ari indoto. Gumana natwe tubayagira uko mu ntara ya Muyinga vyari vyifashe, muhamenyera amazina y'abishwe, ico bakora, aho bavuka, ndetse nabo bazwa abo bishwe komine ku yindi. RNP Burundi iba irasaba imbabazi kuko ishobora kwibagira bamwe na hani kuyirondera mu ntumbero y'uko kuri kose kumenyekana. Birashoboka ko hari abashobora kubabazwa nuko dutanze amazina kumbure bakanisangamo. Ivyo ntavyo twitayeho ko RNP Burundi ntabwo ijejwe kwambika umutamana bakoze ivyaha. Réveil national pour la promotion d'équité, RNP Burundi kubw'abarundi bose. Asanganye nawe wayicaye kwiremba nk'abantu mwe kose wewe ndari muhira nyina we wagira ubwoba. Reka duhere muri komine ya Buhinyuza, aho ni mu ntara ya Muyinga. Ndikumana Simo, umuhungu wa Muranga na Mbitse w'Inyankurazo, yari yubakanye na Bagerurugo yahoze ari umusirikare. Uwo yarishwe hari mu mwaka w'1970. Rusesabarwanyi Pascal, umuhungu wa Sebuhunzi Dominique na Mavukiro wo ku musozi wa Nyankurazo ibuhinyuza, umugabo wa Simba Vimbere yahoze ari umusirikare nawe yarishwe. Yari umukaporari afise matricule 1297 yayasizwe
yasizwe muri konje itagira iherezo yahoze ari umusirikare w'igihugu yasizwe muri konje itagira iherezo kuva igenekerezo rya mbere kwezi kw'icumi mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1969 Ntirandekura Daniel umugabo wa Mubano umuhungu wa Ntigacika Ephraim na Ndabirinde Catherine uwo yahora umwigisha umusozi Kiyange ibuhinyuza yahoze ari umwigisha Kairuyenzi muri komine Bwambarangwe yahagarikiwe Bwambarangwe nyene Nzibusa Bernard umuhungu wa Ruhene na Ndenza ku Madeleine yavukiye Kadende Buhinyuza umwigisha w'Imuramba Mbace kure Jean umuhungu wa Senijyango na Ndabirorere umusozi Muramba umwigisha w'Imuramba uwo yarishwe Ndabace kure umuhungu wa Barebye na Ciza umusozi Gihoza ibuhinyuza yahaba Yamuremye umuhungu wa Mugariro na Nambabazi yavuka Imwura Imugamba Ibururi yabibuhinyuza Midende Com umuhungu wa Midende Daniel na Mfubusa Mart umusozi wa Gihongo ibuhinyuza yahoze ari umunyamabanga w'ishuri kwa officiel do Muyinga Semapfapi umuhungu wa Simbakira na Inabikere yavukiye ikanisa Kayongozi Bweheru muri Ruyigi yabimuramba umudandaza Gatore Etienne umuhungu wa Rumarigishika na Inamuringanira yavuka mu Rutovu yaba iburasira ibuhinyuza uwo yari umudandaza Ntibampa Justin umuhungu wa Ndubura na Ntibazonkiza Elizabeth yavukiye Gahembe ibuhinyuza uwo yari umwigisha w'Ijarama matrikire yo yari 503 akaburungu ubusa 20 Habiyambere Prote umuhungu wa Sembeba Jonathan na Nyirampunga Elizabeth w'Umurama ibutari mu Rwanda umudandaza Abel Haya Prote yahagaritswe muri diocese ya Muyinga bari kwegera Augustin aho kagiye Johasha Muranga Simo y'Abanyankurazo Midende Liboire yaba mu Gihongo Sebushahului yabiburasira Usendeza Thomas y'Abinyaruhengeri Benda Ntokira y'Abinyaruhengeri na Muragara y'Abinyaruhengeri Bijanjagu y'Abinyaruhengeri Binye Pierre y'Abinyaruhengeri Ndarusambure y'Abinyaruhengeri Nsanze Ntazi y'Abanyaruhengeri Nkamanzuye Marte y'Abinyaruhengeri Sinzobakwira Catherine y'Abinyaruhengeri Nyenyori Faustin y'Abinyaruhengeri Cece Ephraim y'Abibuhinyuza Munya Dominique y'Abikayogoro y'Umunotable umugabo n'utwiwe Roger y'Abakumuko Butakara y'Abikibimba Nkanubiye Jean y'Abikibimba Natalis y'Abikarehe Rukomana y'Abikarehe Buzoya Cyprien y'Abikarehe Mugereza Paul y'Abirugazi Habimana Jean y'Abimuramba Ntibazonkiza Philippe y'Abimuramba Ntimirangeza Fidèle y'Abimuramba Kavabo Bonaventure yava mu Rugazi Nibigira Islor y'Abirugazi Gafumba Paul y'Abirugungu Rushatsi Joseph y'Abibutihindi Buhinyuza Semuhomyi Pascal y'Abakarongo Rwandire Jean y'Abibunywana Tumagu Josine yaba ku Murenguko Nzoga Alexandre yaba ku Murenguko Sendege ya Patrice yaba mu Gakombe Nzakaha Philippe y'Abimuramba Habonimana y'Abimuramba muri home y'abigisha Habonimana André y'Abimuramba muri home yavigisanze Mbace kure Jean Baptiste y'Abimuramba muri home Fatubusa y'Abivy'inkona Ndabigendane Bernard Vikirama Maniratunga Severin yavukiye Kizi Gasogwe eka kurira Muramba Sebakunda Dismas y'Abimuramba Munyagure Gaspard y'Abimuramba muri home Ngiramahoro Joseph y'Abimuramba Maborogo Gaspard y'Abimuramba Mahubuza Ernest y'Abimuramba Renato Burundi ivuga ikintu banje gutohoza bibaye ngombwa igahiga n'ivyemezo bikwiye muri bene vyo 1972 1973 ntabwo ari indoto kumana natwe tubayagire hari abo dushobora kuba twibagiye imbabazi ziviwanyu kuko ntabwo aba twabigiranye murakoze kuba muzotwunganira umuntu wa mbere aza kwisonga muri ubwo bwicanyi bwo muri komine Buhinyuza niwe bita Kibwa Bonaventure nk'uko imvukira z'iyo komine zimugaruka ko kenshi uwo Kibwa yabaho bita Kibwigwa iri muri zone ya Mwakiro uwo Kibwa Renato Burundi vuga yahoze ari deuxième secrétaire w'umugambwe wa Iprona mu ntara ya Muyinga yaramutswa gouverneur azwi ku izina rya Barahinduka Jean akongera akaba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe nyene ikidasanzwe nuko inzego z'umugambwe Iprona na GRR iyikomoka ko zose zitabiriye ivyo bikorwa vy'ubwicanyi ubuzi bwa kabiri mustanteri w'iyo commune azwi ku izina rya Rucumuhimba Laurent yahatwara avuka mu Ruyigi mu kurangiza twamenyesha ko muri iyo commune twamenye ko hariho ibinogo rusangi icambere kiri hafi ya commune iruhande ya prison ya kera ya commune hama ibindi bibiri kaba biri hafi ya paraki ya Ruvubu ku musozi wa Rutyazo kwibarabara rija Ikiyanza akaba ari naho Sever iri kurarangura imirimo yayo muri no minsi mu makuru dufise nuko ibiziga
byinshi byatwawe mu ruvubu bikaba binagoye uko bazobitora. Mu kurangiza iki kiganiro cacu, Renato Burundi yipfurije uburuhuko bwiza abahutu bose bazize umutima mu mubi wa bene wabo mu bwoko bw'abatutsi. Tukizera ko bitewe bitebuke ukuri kugiye kuja habona, ababikoze bakabiryoza mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ingeso yo kudahana no gukinga ivyaha bene ivyo vyosubira kuba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nitworangiza iki kiganiro tutavuze ko mu gihe abahutu bari ku mushiro, Iprona yabandanye ukoresha kampanye isigurira abarundi ko abahagaritswe bose arabamenja traître mu rurimi rw'igifaransa. Mu kiganiro cacu gikurikira, Renato Burundi zobashikana muri komine Butihinda ibayagira uko vyari vyifashe ico gihe c'umuheho w'ubwoko bw'abahutu. Reka tubipfuriza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, impfuvyi, abapfakazi, kaza roho, nta mvura idahita. Ukubaho kwanyu mu gihe nk'iki hari impamvu Imana yashatse ko muzoba ivyagirije bizima ku vyabaye mu Burundi. Bye bye, shalom, bye, shalom. Mugenda kwirembo kwa maconjo ngo mukore ngwico mushaka no kumenja yamenje. Zangabo ziragenda ziratora kwirembo kwa maconjo. Umugore wiwe abibonye mw'abantu mwe, yero kimuhiri wiwe ati ngaho maconjo.